Dabaye ikaze mu gano c'amasengesho mushikizwa na mwene so Habimana Jibril. Uno munsi turi mu kiganiro kidasanzwe aho turi kumwe na Pasteur Jules. Reka ndabahe akanya gato abaramutse. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu nkuko umukozi w'Imana aje kubivuga. Je nitwa Jules Hakizimana nkabasanzwe ndumwongere. Imana ibahezagire. Uno munsi rero Imana ikabashize ku mutima wacu ijambo rivuga ngo inyungu ziri mu gusenga. Mugabe imbere yuko tuvugana kuri izo nyungu ziri mu gusenga, tukashaka dufata umwanya wo gusenga. Uri kuradukurikirana aho uri hose, turashaka kubana natwe muri uno mwanya wo gusenga. Data mwiza, turaje imbere yawe mwami Yesu, turakweretse mwami uno mwanya tuza kubana na mwene data Pasteur Jules mwami. Reka data mwiza ubane natwe data. Turakwese mwami ariko baradukurikirana mwami aho bari hose bariko baradukurikirana data. Turasenze mwami mwiza wacu mwami, ubakore ku mutima mwami. Iyo tuza kuvugira hano mwami, ubigishe mwami, ubagenderere mwami. Urakoze data mwiza ko tugire neza mwiza Yesu tuvyizera. Amen, amen, amen. Turizeye yuko uno mwanya uza kumara umwanya mwiza, umwanya wo guhura n'Imana, umwanya wo gutahura ico Imana itugomba kuno munsi. Nkuko nari nabivuze, ico Imana yasize ku mutima wacu no munsi ni inyungu ziri mu gusenga. Abantu benshi barasenga mugabo ntibazi yuko igihe bariko barasenga bifise inyungu niniya. Ijambo ry'Imana ratubwira muri Mariko gice ca mbere 35 Bibiliya iratubwira ngo mwijoro rishira ubuca aravyuka arasohoka aja mu gahinga arasenga. Bibiliya iratubwira ukuntu Yesu yifata, ukuntu Yesu yasenga. Abantu benshi babona Yesu ariko arakora ibitangaza, babona Yesu ariko arakora ibikorwa bigaragaza ukwizera cyangwa bigaragaza Imana, mugabo ntibari bazi iyo vyava. Ugiye gusoma mu vyete vyose baratwereka ukuntu Kristo umwami wacu yaba ari umuntu yari yarize kubana n'Imana, yaba ari umuntu yasenze kanatsinda. Paulo yari yaravuze ngo munyigana nanje nkuko niganye Kristo. Paulo yari yariganye ukuntu Kristo yakora, hama nawe arabikora, hama sunikira abantu bamukurikirana nabo ko bakwiye kumwigana. Bibiliya iratubwira rero yuko Kristo umwami wacu yari umusenzi. Kristo umwami wacu yari umuntu asenga. Rero tiko turavuga rero kimwe mu nyungu ziri mu gusenga harimwo amasengesho adushoboza kumenya Imana. Amasengesho adushoboza kumenya Imana. Ugiye gusoma muri Yohana 17:3 Bibiliya iratubwira ngo ubu nibwo bugingo budashira, ngo ko bakumenya we Mana y'ukuri n'uwo warungise Yesu Kristo. Ntushobora kuvuga ko ushaka kumenya umuntu igihe mudafite imigenderanire. Rero ugusenga gutuma tugira imigenderanire n'Imana. Hama iyo migenderanire dufitene n'Imana ikadushoboza gushobora kubaho ubuzima buroranye hano mu isi. Abantu benshi barashirwa n'ibibazo, mbwo gasanga ibyo bibazo barimwo ntibashobora kubironkera inyishu kubera ko batize kubana n'Imana. Iyo ubanye n'Imana, Imana iragushoboza gushobora gutsinda ibibazo uba uri kuracamwo. Hari ikindi kintu agomba tuvugane ko gira kabiri, amasengesho adushoboza kuzana ukuganza kw'Imana hano ku isi. Mwino si turi mu isi, Bibiliya iravuga ko ari isi irimwo amarushwa, irimwo amagorwa, aho mugwanizi arondera umuntu uwo ari we wese kumutera, kumushira hasi. Bibiliya tubwira ngo igisuma nikizana n'ikintu atari kwica, kwiba no gutigiza. Ariko ijambo ry'Imana ngo ariko umwami wacu yaje kugira ngo intama ziwe zironke. Bibiliya ivuga ko yavuze ngo yazanye intama zigira zironke ubugingo, zibironke busagutse. Rero igihe wize kubana n'Imana, igihe wize gusenga, nivyo hanze hari umugwanizi, nivyo hanze hari Satani ashaka kutubona twatsinzwe, ashaka kutubona tugwaye, ashaka kutubona tutari turaruraniwe mu buzima bwacu. Mugabo igihe wize gusenga, inyungu ya mbere nuko uyu senze uhamagara ubwami bw'Imana, hama umugwanizi agaheza akaguhunga, hama umugwanizi agaheza akareka kwinjira mu by'iwawe, hama ukaronka ukuzigamwa n'Imana. Iyo usomye muri Zaburi ya 91 umurongo wa mbere, Bibiliya iratubwira ngo
uba mu bwigobeka bw'isumba vyose azokwama ari mu gitutu c'isumba vyose. Mu yandi majambo, umuntu yimenyereje gusenga, umuntu yimenyereje kubana n'Imana, hariho ikintu cama kimukingiye, hariho ukuboko kw'Imana kwama kumukingiye. Mu yandi majambo, naho umugwanizi aza kumutera asanga kingiwe. Rero kimwe mu nyungu ziri mu gusenga, hariho gukingirwa kw'Imana, hariho ukuboko kw'Imana kuba kuri ku muntu aba ariko arasenga. Reka tureke Pastor Jules nawe agira icyo abivuzeko, n'izihe nyungu ziri mu gusenga. Murakoze cyane. Yesu ashimwe. Nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu. Amajambo y'Imana yaje tuganiza n'amajambo akomeye cyane, kandi twovuga byinshi mu bijanye n'inyungu ziri mu gusenga. Uwari we wese arafise ibihe agenda bamwo, agenda yumva iyo abayeho ubuzima bwo gusenga. Reka mpere hano ndabibutse yuko gusenga ari uganira n'Imana. Iryo ryonyene n'iteka ridasanzwe kuba Imana iduha ubwo burenganzira bwo kuganira nayo, bwo kuvuga ico twiyumvira, ico twifuza ku Mana. Rero inyungu ziri mu gusenga, nisunze amajambo dusanga mu gitabo ca Matayo igice ca 17 uhereye ku murongo wa mbere, haratubwira ibintu vyinshi tubona vyagaragaye, vyabonetse mu gihe Yesu yari yaduganye Yohana, Petero na Yakobo umusozi. Bibiri ivuga ngo igisozi, ni uvuga ngo vy'ukuri bari mu mwanya w'amasengesho yimbitse cankwe maremare, mvuge gutyo. Hari ikintu ca mbere tubona cagaragaye muri uyu mwanya bariko barasenga. Turabona yuko bano bigishwa ba Petero, Yohana na Yakobo hari ikintu babonye kuri Yesu. Babonye imyambaro yiwe yera derere. Ukuntu babonye igaragara, biragaragara ko kwera bari bwabone ku zindi mpuzu ku yindi myambaro y'abandi bantu. Rero igikorwa ca mbere ca inyungu ya mbere mbona mu buzima bwo gusenga nuko biratuvyarira ubuzima bwejejwe, ubuzima bwo kwera. Hari umuririmbyi yavuze ngo iyo umuntu adasenga yamana ivyaha vyiwe. Rero gusenga vy'ukuri biratuvyarira buno buzima bwo kwera cyangwa ubuzima bwo kunesha icaha. Nivyo babonye kuri Yesu, baratangazwa n'ukuntu abona imyambaro yiwe yera. Vyaba bigoye kuvuga yuko usenga cyangwa ubaho ubuzima bw'umuntu asenga ariko ukaguma uri wa wundi, ukaguma muri bwa buzima bwo kuneshwa n'ivyaha kwa kundi. Rero gusenga vy'ukuri biratuvyarira ubuzima bwo kwera. Hari kindi tubona hano muri aya majambo y'Imana, bari kuri uwo musozi, bari muri ivyo bihe vy'amasengesho, hari ikintu kidasanzwe cagaragaye aho hantu. Bibiri ijambo ry'Imana rirambwira yuko muri uwo mwanya bari barimwo, muri uwo mwanya babayemwo, ijambo ry'Imana rivuga yuko Petero yarageze ahantu avuga ngo bitubereye vyiza yuko twibera ngaha, bitubereye vyiza yuko tuguma ngaha. Imana ishimwe. Ni uvuga ngo Petero kuba kuri uwo musozi, kuba muri uwo mwanya wo gusenga, kuba muri ivyo bihe vy'amasengesho vyavyaye urukundo rudasanzwe rwo kuhaguma, rwo kuhateba. Iyo rero abantu bumva gusenga, hari igihe bumva ari ibintu vy'amananiza, hari igihe bumva ari ibintu bigoye, abana kafashe umwanya wo kwisonzesha kumva umengo je nzoheba ivyo kurya, nzoheba ivyo kunwa kugira senge. Biragoye ukivyumva cyo kibitegura, ariko wamaze kuvyinjiramwo n'ubuzima buryoshe, n'ubuzima buguha amahoro, buguha kumva Imana. Rero Petero agera ahantu avuga ngo mwami bitubereye vyiza twigumira ngaho. Yareje guhishurirwa abandi bagabo, abona Mose, abona Eliya, aravuga ati reka twibakire insago zitatu, rumwe rw'iwawe, rwa Mose n'urwa Eliya. Byumva umengo yohaguma ntiyohava kubera ivyo ariko arahabonera. Rero gusenga vy'ukuri biratuvyarira urukundo rwo kubishishikara. Iyo utabikora uba wumva bigumye. Iyo udasenga uba wumva umengo ni urundi rurimi kuri wewe. Hari kendi kintu tubona iyo ukomeje gusoma aya majambo, nuko hageze igihe ngo igicu kiratwikira uwo musozi. Gusenga biravyara presence y'Imana, birazana ubwiza bw'Imana kuba ariko barabibamwo. Ivyo turanayibona n'igihe Mose yaduga umusozi. Usomye igitabo cyo kuva 24 uva kuri 12 umanuka, turabona Imana ihamagara Mose ngo aze ku musozi ahiri ahagume
hari iby'Imana yamuhereye kuri uwo musozi, ariko kandi Mose mu kuba muri uwo mwanya wo gusenga wewe yarahadwebereye arawumaramwo iminsi asenga ku rugezo rwaho ngo Abisirayeli bahabonye ishusho y'Imana ku gatwe k'uwo musozi, igicu cari cyamaze kuhatwikira. Rero gusenga mbwira nawe ariko aradukurikirana biravyara ubwiza bw'Imana mu buzima bwo ariko arabibamwo. Hari n'indi jambo tubona nyene muri Exode ibice vya 34 umurongo wa 29 aho tubona Mose kuri uwo musozi Imana ihamuhera ibisate bikambwirizwa, hanyuma tubona ngo mu maso hiwe haca ibibatsi hakayangana. Mose ngo ntiyarazi ko mu maso hiwe hakayangana, ariko byari bivuye kuki? Byari bitewe n'uwo bahora bakebukana, n'uwo batebana, n'uwo bamarana umwanya. Rero Mose gutebera ku musozi, gutebera muri buno buzima bwo gusenga byaramuvyarira ubwiza bw'Imana, byaramuvyariye ubwiza budasanzwe. Rero n'ahantu ba Petero bari kuri uwo musozi ngo igicu caratwikiriye uwo musozi, muri nyagicu hava mwijwi rivuga ngo nguyu mwana wanje nkunda kandi ampimbara. Rero gusenga bene data uretse ko bizana presence y'Imana, biduha no kumva ijwi ry'Imana, turumva Imana. Kuya twayiganirije, kuya twayibwiye nkuko birivuga mu Filipi 4:6 ngo ivyo mugomba byose mubimenyesha Imana mu gusenga, mu kwinginga ifatanije no kenguru. Kujya tuyibwira niko nayo nyene tubwira, iraganira natwe mu buryo bumwe canke ubundi. Ishobora gucisha mu nzozi, ishobora gucisha mu ijwi ryumvikana, ishobora gutuma umuntu canke ushobora kubona ikintu ukavuga ati vy'ukuri ni Imana yanyishuye. Twovuga byinshi, inyungu zo gusenga ni nyinshi. Gusenga biratabara. Turabona Abayuda bahura n'ibihe bikomeye mu gihe ca Morodekayi yase gufukamira Hamani, Hamani akagira imihigo yo kwica canke guhonya ubwoko bw'Abayuda. Tubona basenga. Umwamikazi yari Esther nawe nyene amaze kumva amakuru afata iminsi 3 yo kwisonzesha hamwe n'Abayuda bari muri ico gihugu barasenga. Iryo honya bwoko ryari ryateguriwe Abayuda rirahinduka. Gusenga rero biratabara, rirakuraho ibihe bimwe bimwe. Ikindi novuga, turabona kandi gusenga byaratabaye umugabo yitwa Yehoshafati, nawe amaze gutegwa n'amahanga 3 ibihe bimukomereye, nta bundi buhungiro yumva kwari ukuganira n'Imana, kwari ukurondera Imana. Yaragize ubwoba ariko mu nyuma arasenga. Ugusenga kwiwe rero byazanye guhumurizwa. Gusenga biratuma duhumurizwa mu bihe turiho turacamwo. Bibiliya iravuga yuko ngo Imana yacita umuhanuzi irambwira ngo irabwira Yehoshafati hamwe n'Abayuda n'abo Yerusalemu ngo yaco mutinya kuko intambara atari yanyu, ariko intambara ni yaje uhoraho. Nagomba mbwire uri karadukurikirana mu bihe yo bari karacamwo ahumure, atuze, atekane. Nimba wabibwiye Imana, wabibwiye umuntu ashoboye, wabibwiye Imana irema, niko yibwiye Yeremiya, uhoraho abirema abikora kandi akabikomeza. Rero iyo vy'ukuri uri mu bihe byiza byo gusenga, turonka ihumure riva ku Mana. Kandi ikindi tubona bahawe orientation, uburyo bari bugwane, uburyo bari buneshe urugamba. Imana ibabwira uko bashira imbere abaririmbyi. Gusenga biratuzanira ubwenge bw'uburyo turi buce mu bihe, by'uburyo turi buneshe ibihe, by'uburyo turi burengane ibihe turiko turabamwo. Ni byinshi. Gusenga ni kwiza bene data. Numva notera intege umuntu wese ariko adukurikirana, gusenga bishishikare, gusenga bibemwo, ntugahagarike, ntukarekure, ntukadendebukirwe. Igihe cyose vyasuye kusenga, senga, kwera umuti wo kudasenga ni gusenga. Imana ibahezagire. Hari ikintu nigeze gusoma ahantu umuntu yavuze ngo bariko baravuga ivyo gufana ngo l'appétit vient manger. Ngo akayabagukaza iyo umuntu yafunguye. Rero abantu benshi birabagora gusenga kubera ko usanga ntibabikora ku munsi ku munsi, sigo buzima bwabo bw'umunsi ku munsi. Cyo gituma Bibiliya itubwira ngo musenge ubudasiba. Abantu benshi ntibasenga, nico gituma usanga badakunda gusenga, nico gituma batabona n'inyungu ziri mu gusenga. Nkuko ariko rabivuga, Petero abona ubwiza bw'Imana, bimusunikira kumva umwanga yogumayo. Rero kenshi iyo umuntu atize kumara umwanya muri ariko arasenga, biragoye yuko abikunda, biragoye ko abiryohera, bica bimuremera. Cyo gituma araza gusanga kumva umenga araremerewe, akumva umenga ntiyomara n'iminota 2 kubera ko atigeze bigira umuco. Rero nkuko ariko rabivuga,
hariho inyungu bizana mu mutima w'umuntu, hari n'inyungu bizana mu buzima busanzwe. Ikindi ndaguciriyemo nuko burya gusenga umuntu wa mbere bifasha ni wewe. Gusumba undi muntu wese yo guha umutwaro, gusumba undi muntu wese yo ngo uransengera, nivyo nasengera umuntu. Ariko wewe watanguye kubibamo bigufitiye inyungu idasanzwe. Nivyo cyane. Rero nkuko ariko rabivuga, rero ugusenga ni ikintu gikomeye gose nk'umukristo. Nico kiri mu bigwanisha umukristo akwiye kwama akoresha, kuko iyo umuntu adasenga abasa n'umuntu yapfuye, abasa n'umuntu atari karabaho. Ubuzima bukristo bufatanye no gusenga. Nimba Kristo umwami wacu yarabikoze, ni gute wowe ukijije utari kurabikora? Kuko igituma abantu benshi no munsi pastor bariko baraca mu bibazo byinshi bakabona inyishu ziriko ziraba, nikora ko batize kwimenyereza gusenga. Batatahuye yuko intambara zabo bari bakwiye kuzitsindira mu masengesho. Iyo ugiye imbere y'Imana witega ko Imana usenga ari Imana yishura. Rero Imana dusenga ni Imana yumva amasengesho yacu. Rero nagomba mpimiriza abantu ko baradukurikirana no munsi, imenyereze gusenga, imenyereze kubana n'Imana, kuko bijya bintu byose bikugoye, ujya mu babaro wose ufise wari ukwiye kubibwira Imana. Bibiliya iratubwira abantu benshi cyane bari bafise ibibazo, mugabo bize kubishira mu ibirenge by'Imana. Biratubwira inkuru y'umuntu yitwa Ana atarafise umwana, mugabo Bibiliya itubwira yuko yazananye Imana, yaje ku Mana afise amaganya, afise umubabaro, abisuka imbere y'Imana, hama Imana yumva amasengesho yiwe. Rero mu nyungu ziri mu gusenga hariho inyungu yo kwishurwa amasengesho. Wari kuradukurikira mu no mwanya ukwiye kwimenyereza gusenga, ukwiye kwimenyereza kubana n'Imana, ukwiye kwimenyereza kuba imbere y'Imana. Reka ugusenga guhinduke ugufungura kwawe. Ko udashobora kubaho ku munsi utanyoye amazi, udafunguye, iga gusenga, kuko iyo usenze Imana irishura. Imana irishura. Pastor, nta kandi kajambo ubwira abantu bariko baradukurikirana imbere yuko dusenga? Nuko notera intege umuntu wese ko yokomeza gusenga. Hari igihe umuntu bitegura akumva umengo vy'ukuri asintege, yumva umengo yovyunguruza, nzobikora mu ndwiza, nzobikora ejo. Ariko reka ndababwire ngo gusenga n'uyu munsi. Kubera gusenga twumvise inyungu ni nyinshi ziri mu gusenga. Harimo kwishurwa, harimo kutabagwa, harimo guhumurizwa, harimo kugirirwa neza. Rero nugutera intege umuntu wese areka dukurikirana asenge, ntubireke, kuko uko bireka niko buriko bugururira umwango canke akajyango umugwanizi kugira ngo agutere. Niho bamwe usanga bakunda baca batangura kumva ivyo bari barahevye kera bitanguye kubagira ku bushobozi. Intege nke bari baranesheje zitanguye gusubira gusatira ubuzima bwa. Kubera iki? Bararetse gucana umuriro, bararetse gusenga, umuriro warazimye. Ko wazimye rero muze murabe, inka hariho umugigwa canke umuco wo kucanira umuriro. Ujya muriro umwotsi wawo uratuma amasaza ataza ku nka. Rero iyo umukristo nawe nyene ahevye gusenga, amasaza araza, ariyo badayimoni, arizo ntege nke, arivyo vyaha bitandukanye. Nico gituma rero novuga ngo gusenga ntibibi bikorwa ukora waronse umwanya, ariko gusenga ukwiye kubikora buri gihe. Kandi gusenga simpaka uhumirize, simpaka ufata iminsi 3, simpaka urindire kwishengero ritegura iyo myanya y'amasengesho. Gusenga n'ubuzima bwa misi yose. Turana Daniel amaze guhura n'ibibazo, akagirwa ko pression n'ibindi, Bibiliya ivuga yuko amadirisha yewe y'amayuguru yarabi Yerusalemu, asenga gatatu ku munsi nkuko vyahora. Ntiyasenze kubera ibihagezemwo nkuko tubibona benshi bikora muri higihe. Basenga kubera ingorane bagezemwo, basenga kubera bahuye n'ikibazo baca batangura gutabaza. Sivyo, Imana sikizimya mwoto. Oya, gusenga bikwiye guhinduka. Senga niyo udafise ikibazo, shimira Imana. Urumva? Kandi ikindi birivuga ngo muyikorere amaganya yanyu yose, kuko ari ibababara. Iyo tubwira rero ni data iratubabaye, si Imana itwumvira ubusa, si Imana tubwira ngo ici twisha ngo vyango yurambabarira, si umushinga ntaye, si muri babashinga ntaye.
Imana n'umuremyi. Rero by'ukuri mushishikare mubikomeze, Imana ibahezagire. Amen, 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 amen. Ndizeye ko uno mwanya w'ijambo uba umwanya mwiza, ndizeye ko wahezagiwe. Namwe rero dufata umwanya wo gusenga. Buri kora dukurikirana muno mwanya, dufata umwanya wo gusenga. Wumvise inyungu zo gusenga. Ushobora dukurikirana muno mwanya ukaba umaze igihe kinini utagisenga. Uvuga ngo je ivyo gusenga nararushe, Imana ntinyishura. Ngo wabonye ko gusenga ari ukugumizako, gusenga ari ugukovya. Ushobora kuba umaze ico gihe usenga, ngo warafashe igihe urasenga ntuwishurwa murabivamo. Rero tuza gufata umwanya gusenga. Hama pasteur Jules agufashe gusenga. Tuza gusenga n'ikindi kintu. Ushobora dukurikirana muno mwanya ko ufise ibibazo kanaka, nta kazi ufise amadeni, urafise ibibazo kanaka. Tuza gufata umwanya kubisenga. Hama tuza gusengera n'abantu bariko baradukurikirana bo bafise ikibazo c'ingwara. Twizera yuko Imana ari Imana ikiza. Kaduhe akanya pasteur adufashe gusengera abo bantu bo baracakaje intege, batagisenga, hamwe n'abantu bafise ivyo bibazo kanaka. Hama nandaza gusenga ndangiza nsengera bafise ibibazo by'ingwara. Reka dusengane. Wowe uriko uradukurikirana, nturindire gusa ko tugusengera, ariko naho kaburi mu kibanza wumva ko wo kwifatanya natwe mu gusenga, ndagomba dusengane. Kimwe ngomba yuko duhera ko gusengera niyo nyota yo gusenga yongere ugaruka muri wewe, Imana yongere kurema inyota yo gusenga. Bibiliya ivuga ngo handitswe ngo inzu yanje izokwitwa inzu yo gusengeramwo. Rero reka tuvuze amajambo menshi, dusenge, usenge, n'ivyanga kusenga ushishikare gusenga. Kaze Data mu izina rya Yesu, Mana ugira neza, Mana ukomeye, Mana uhambaye, Mana y'ubushobozi, turagushimiye uhoraho muri uyu mwanya udasanzwe. Ndasengeye umuntu wese ariko arakurikirana kino iganiro, amaze igihe yumva intege nke, yumva gusenga biri kure yewe, yumva inyota yo gusenga iriko irahera muri we. Uhoraho Mwami Imana, turasaba iyo nyota ngo yongere kuvyuka Mana mu buzima bwa mwene data, mu izina rya Yesu Kristo. Mana ibisika n'ibihome umwasi yamwubakiye yamushiriyeho bisenyugwe, bisamburwe Mwami. Muri kano kanya umuhe kumva igicu cawe, umuhe kumva ikirere cawe, umuhe kumva presence yawe Mwami, umuhe kumva igicu ceyuka mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Mana, reka urwo ruzi rwawe Mana rutembe mu mutima wiwe mu izina rya Yesu. Reka ubushobozi bwawe Mana bumwinjiza muri ico gicu cyo gusenga Mana umugereko mu izina rya Yesu Kristo. Woraho dushoboze kandi ushoboze abera bawe Mana bariko badukurikirana hasi ibibazo bitandukanye. Mana wumva gusenga bagiriye neza, abaremerewe n'amadeni uhoraho Mana bacira inzira bagirirwe neza Mwami. Abaremerewe n'ibitandukanye Mwami Imana, bari mu ntambara, abari mu bihe byo kuburanirwa mu buryo bumwe canke ubundi, Mana bagiriye neza mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana wumvise gusenga kw'Abisirayeli bari muri Egiputa, kandi Mana ubagirira neza, ubakurayo, urabasohora muri ivyo bihe bari baremerewe, bacunaguzwa n'abantu Mwami. Umwasi akomeje kugira nabi, gutera mu buryo bumwe canke ubundi, Mana basange bagirirwe neza mu izina rya Yesu. Ingogo n'imitwaro bambitswe bikorejwe Mana bisenyugwe, imeze nk'imisozi ku buzima bwabo Mana bitembagazwe mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana nziza, uri Imana yo kwizigirwa. Turasengeye bene data, turasengeye igihugu cacu Mana ngo uyigenderere mu mpande zose Mana, ugihezagire, ugwisha imvura yawe iyo mugisha nogirirwa neza mu izina rya Yesu. Cinzira Mana mu bihe bitandukanye biremereye abantu mu buryo bumwe canke ubundi, inzira zawe Mwami. Oh haleluya Mwami Imana, ubwenge bwawe budasanzwe mu izina rya Yesu bugaragare muri kino gihugu. Ibihe vy'impemburo no gutabagwa Mana bigaragare muri gihugu mu izina rya Yesu Kristo. Oraho tubona ko umugayo nk'abarundi, aho tubona ko Mwami Imana igituma imvura yawe itagwa, oraho uduharire,
kuko ijambo ryawe rirambwira ngo maze abantu bawe bitirirwa izina ryawe nibahindukira. Mwami Imana, natwe twahindukiye twaje imbere yawe, dusangwa amaraso yawe atweze nk'abarundi Mwami, maze uduhe kubona ibihe byiza. Uturinde Mwami Imana imyambi yose iva ku mugwanizi, uturinde icago cyose iva ku mwasi. Mwami Imana, duhezagire tugire neza. Ibi ushoboye kubihindura ko wahinduriye ibihe Morodekayi akagirirwa neza akebukwa, niko dusenga nk'abarundi Mwami Imana ngo ibihe byo kwebukwa nawe bibashe tugerako. Ucecekeshe Mwami Imana kitahova ko cose, ucecekeshe amayeri yose yo mugwanizi, ucecekeshe ikintu cose tatewe nawe Mwami. Urakoze tuguhaye icubahiro, izina ryawe rikomeze kubahwa Mana ubu n'ibihe byose, n'izina rya Yesu, amen. Amen, amen. Ushobora kuba dukurikirana muno mwanya ukaba ufise ikibazo c'ingwara, ukwiye kwizera yuko Imana ari Imana ikiza. Ijambo ry'Imana ravuga ngo kubishaguyiwe twakiza ingwara. Muno mwanya dufata umwanya gusenga, ufata aho ukwaye, wizere ko Imana yacu ari Imana ikiza, wizere ko Imana yacu ari Imana ibohora. Data mwiza, ndakoresha umuneka aradukurikirana muno mwanya, aho yicara Mwami aho ababaye hose Mwami, ndasenze mu izina rya Yesu Kristo yakira ugukira. Ijambo riravuga Mwami kubishaguyiwe twarakiza ingwara Mwami, ariko arababara mu nda aribwa Mwami, ndasenze buno nyene Mwami yakira ugukira mu izina rya Yesu Kristo, yakira ugukira mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye umuntu Mwami amaze bisabara umutwe Mwami, umutwe bw'umujya Mwami, ndasenze mu izina rya Yesu Kristo yakira ugukira buno nyene tugisenga Mwami, umugenderere Mwami, ugwaye ingwara yo mu maraso Mwami iyo ari yo yose Mwami, turasenze Data mwiza amaraso yawe Mwami amukize amugenderere mu izina rya Yesu Kristo. Mwami uwabaye amaguru avyimvye Mwami, turasenze buno nyene Mwami yagendererwe nawe Mwami, yakira ugukira mu izina rya Yesu Kristo. Turasengeye umuntu wese Mwami aho yicaye hose Mwami, ahari karabaribwa ari karababara Mwami, ahari Mwami afise ububabare bwo bwose ko bwitwa kose Mwami, turamusengeye Mwami yakira ugukira buno nyene mu izina rya Yesu Kristo. Turizeye Mwami kuri kurabakiza, turizeye Mwami kuri kurababohora, turizeye Mwami kugiye kumva intaye, kuri Imana ikiza, kuri Imana ibohora. Ni mwiza tubisene tuvyizera. Amen, amen, amen. Ndizera ko uno mwanya wabaye umwanya mwiza, umwana mwiza wo gusenga, umwana mwiza wo gusangira ijambo ry'Imana. Ndizeye ko mwatahuye icari cyo inyungu ziri mu gusenga. Ndizeye yuko mwabanye natwe kandi mugiye kudushingira intahe. Turamaze kumva abantu benshi badushingira intahe, batwandikira kuri izo nimero zikuzaca hano munsi, badushingira intahe ivy'Imana imaze kubakorera. Ushobora kuba uri muri abo bantu bashaka kudushingira intahe cyangwa bashaka gusengerwa, mutwandike kuri izo nimero zikuzaca munsi, mudushingira intahe, naho ubutaha mu kindi kiganiro nk'aya mango. Imana ibane namwe.